murabona haheze iminsi leta y'u Burundi itora yuko yarateguye umugambi twogwita mwiza cyane uko igihugu cacu coba carateye imbere mu 2040 mu 2060. Harategwa n'indi migambi yitwa plan national de développement yuhirira. Mugabo rero twe turavuga tuti usomye no muri iyo migambi baravuga neza yuko ibijanye na stabilité politique n'uburongozi bwiza leadership bitashizwe imbere ko bishobora gutuma izo ntumbero zitubura gushikira. Muri ico gihe rero turavuga tuti hariho muri vision ya 2040 pilier bita engagement de l'État ikomeye cyane bigarukako. Hama twe turavuga tuti twihweje rero uvuze ngo stabilité politique ikintu c'amatora mengo birafatanye cyane. Turavuga tuti none uravye amatora twimirije amatora 5 muri imyaka 10 kuva mu 2025 mu 2027 na 30 na 34 na 35 havugwa amatora mu Burundi ku kiringo kidatandukanye nk'imyaka 2 muri moyenne. Ubwo amatora nashobora kuba igihe yoza adatunganywa neza usanga yiza abantu mu mpari agasamaza abarundi gose kuburyo na ntumbero y'iterambere yibagirwa. Ahantu turasaba umurundi wese ko yohakanurira akagira ico aterereye kandi tukagishikiriza leta kuko murazi y'amatora mu Burundi hari indyane mu migambwe ntizibura mu migambwe indani hagati yayo byo kutihanganirana muri politike muravyumva gupfunga abantu cyane bikiyongera abantu bakarondera ibiti gusubiriranira abantu bakamenya banyuza amatungo y'igihugu bitekerere ugasanga ya migambi yose yibagiwe ndetse ugasanga n'ibibazo wumva ingoro za bomo hariya no hino ugasanga abantu barashusha imitwe. None amatora atanakurikirana mu myaka 10 tukavyamamwo ubwo yabizoba iki turaba twaba tutereko twokwimbira ko hoba ico twokwita dialogue sincere kuri iki kibazo kugira umuntu wese ashobora gutera tureko iyi periode itodusubiza inyuma cyane kuko tudusamaye je ndabibona yuko ashobora kwibaza. Ico gituma rero twabatumiye muterera ivyumviye ku buryo tubishikiriza n'abaturongoye hejuru kugira bose babone yuko ahantu tutakanuriye bishobora kutugora. Muravyiyumvira kenshi mu makuru vyatanguye umugore w'umugambi kanaka yabomowe yagize gute